namwebwe murakeneye yuko abahagira abantu babwira bati koruku nuko bigenda biragira kuko no munsi ntushobora kuvuga ngo we nguri kwije ntibishoboka umugabo wamenyesha makuru n'ikintu ugenda uriga ku munsi ningaza ugenda uraduka kandi tagera hishika ofete ikintu cyose mwamaze kugishaka mwagishatse mukavuga muti ubu ko dukora umwe wese ku giti ciwe ndi ku giti ciwe reka tuje hamwe nabo bantu bafasha niho baca bazira na sense kavuga ati murafise ahantu muri reka Yes bakunzi bandaho TV ndabahe mwaramutse cyangwa bivanye mu Sahel nkuko bisanzwe umunsi turi mu bwami bukuru bwa RFM iradirimba iradiye ifasha abaririmbyi bacu kirafasha Buja Flavor entertainment y'u Burundi n'imbiri kiratera ntambwe nimwe mu iradiye bifasha cyane turi kumwe n'umwe mu bamenyesha makuru basanzwe bakora mu gisata nyene cy'umuziki twumwe na Nacho Bilal ndakora mukije bro yes reka ndakuramutse MC yandi nanje meze neza ndakomeye turi ku munsi wa mbere meze neza turi muri mode nziza nziza genda mu president ukaba mu president mbe twoba dusa cyane ku ruhande rwawe ugiye wofisa agacube nanje nta gacube mfise ntidusa mugabo turasa mu kazi dukora mugabo physique on se ressemble pas ikibazo ca mbere twe turafise uko twoba dufatwa kumbure kuri ruhande rwanje sinabi kuko nivyo bimpa inspiration yo gukora cyane harababona yuko umengo twe bon kumbure bakatwita andi mazina dukora uko nka Berare ku izina ryiwe uko dukora TV online avyakira gute abiha agacira ka uvuze uko dukora aba presenter bose bo ku ma radio canke ku ma TV online twebwe aba TV online hari ukundi kuntu umengo bashaka kudukengera ukuntu mbe ku ruhande rwawe me nawe duhagacira ka cyangwa nawe uri mu badukengera ama TV online ni amwe mu platform cyane ariko arafasha abaririmbyi guteza imbere umuziki wabo guteza imbere kugira abantu bamenye ibikorwa byabo kuko ugiye kubirabaho mu bihugu biri très développé ni ikintu kiro kirakorerwa ko cyane go cyane kiraduza abantu mugabo uvuze ati umuntu aragukengera ku bikorwa uri kurakora uca wisitwa mu kintu kimwe mbega la façon dont uri kurakora ico kintu cawe bimeze gute kuko gushika no mustura bamenyesha makuru hari amategeko agenga bamenyesha makuru nshobora kwiyazarda ugiye kuri micro kuri muri studio tu peux pas dire n'importe quoi nshobora kuvuga icyo cyose nico gituma tuvuga tuti umugabo wamenyesha makuru urafisa amategeko awugenga mbega mwebwe TV online muri ko mukora gute hari amategeko abagenga muri ko murakorera ko sino muri kote y'ivyo mukora muri ko mukora ibintu bikora inka mugano kuraba mbega ivyo bintu muri ko bigenda mu nzira imeze gute justement simfise exemple concret nk'uko uvuze ati nari kubwira ati nakana yafashe nabi mugabo mukora akazi keza mbega ku kazi ushobora gukora neza mugabo ugahintumbero nyabaki ugakora mu nzira nyabaki nico kintu mbona gikomeye cyane gose hari wampaye icyumvira ati harageze yuko TV online zija mu information bakazi inyigisho zikomeye kubigisha cyane amategeko agenga umumenyesha makuru ni Alenova kuri radio Kirtine banihenze ndibaza cyari cyumviro cyiza kumbe nawe ufise nk'umumenyesha makuru kumbure ukorera ku mategeko cyane kumbure kuturusha uko twe batwita ngo nabo mwibarabara sinzi nawe impanuro imwe ubona woduha twebwe abamenyesha makuru ba TV online niya nivyo naje ndi cyo kimena Alenova no mu grand frère muri métier no muntu dukompletana muri kina kiriya kuko ikintu cyose ifa kucama kigira amategeko kuko nitubeshanye mu Burundi ama TV online arakunzwe mugabo ugiye kuraba sinzi uko ngene mwe mwavutse sinzi uko ngene nakayindi yavutse sinzi uko ngene wundi nakayavutse ni haje usanga ikintu kitagira amategeko ni haje usanga uno munsi hariho interview koze ukabona umuntu arifashe mu maso avuze ati eske ivyo bintu byari bijanye n'imico y'ikirundi byari bijanye n'amategeko agengwa abarundi kuko après tout turi mu gihugu gifise amategeko nukuvuga nawe ugiye ku ma plateforme c'est vrai YouTube ntiri contrôlé par la CNC ntiri contrôlé par yandi mahugane iyo ngaha mu Burundi agenga umugabo wamenyesha makuru ivyo babyiza kuko nawewe nka MC Andy urashaka gushaka kuri ndi zina rikomeye cyane gose urashaka kumenyekana TV yabigera hano kure mugabo vyo babyiza mu Burundi kandi nagenda gishigikiye haje amategeko agenga TV online kuko ni kimwe tudashaka kugisubira inyuma kuko TV online gushika no munsi mu bintu biriko biraduza umuziki w'abarundi biriko biraduza ibikorwa abarundi bakora zirimwo on se dit la vérité nitubesha sama radio gusa mugabo rero kandi urabona abantu ariko baravuka ni benshi bagura ama TV online uno munsi umuntu aravyuka akagira umugenzi ari hanze ati ndumikira kamera ndumikira ordinateur avec byose ibikore bigira mugabo ugasanga nta tegeko nari mwazi rege nk'umugabo bamenyesha makuru arenda gukoresha ama interview agaca
avuga n'importe quoi ugasanga ko arahanwa n'igihugu byarabaye wowe none ushaka gutera imbere mu mwuga wawe bigenda gute no kuvuga ati nani nshaka kwemegwa ikinyamakuru canje cemegwe nkurikiza amategeko et puis on progresse nuko nibaza yuko namwe bwo ma TV online yabamwe bamufise association nkuko basi dufate hariho n'ibinyamakuru bihurikiye ahantu hamwe amanajya yahurikiye ahantu hamwe organi ba controller ni nkuko na mu TV online muvuga muti twebwe turafise natwantu duhurira mbega abantu duhurira tugira amategeko tugenga ku buryo ata muntu azoza kunyerera mu ma interview azaragira mugabo turazi yuko ama TV online ari kimwe mu bintu bikenewe ngaha mu Burundi Ico kirazwi kiremegwa no ni inzego gushika kuno mwe yaziratahura neza akamaro TV online ifise turagishima ariko jewe nk'umumenyesha makuru atahura ivyo ndimwo kuri no mwanya ndumwe mu bantu nakunze gushigikira bimwe dukora nishiremwo nubwo je ntabikora nuko noba narabitahuye hariho ingendo bamwe boba bagenda sindabavuza ariko hari ingendo zitari nziza kubganje ndatahura kwanza bimwe mu mategeko agenga journalisme ntushobora gukoresha umuntu ikiganira adashaka kwanza cyangwa utabimusavye na niyo mpamvu ni bimwe mu bintu ntakorerako ariko je ni mwamvumbuye nitwakuvumbuye deja baduhaye na karibu mu biro bya RFM ibiro birakomeye ahubwo duteteka tugushimire juste marika takubwira ikintu kimwe nico nuko bimeze kuko mu bisanzwe natwebwe urakora no mwuga muga wibaza yuko peut-être kuri micro urazi kuvuga abantu baragutelefona uramaze kwandikisha izina mugabo avec ma formation tukenda turagira ugenda uratahura après ko ari ikintu wari ubuze muri wewe ugenda uragira ama formation aha hariya iradika gufasha ugashika handi ugasanga ari ibintu uri kuramenya mu gutaruzi ko wari ubizi ico gituma na mwende ko ndabahanurira burya kuja hamwe kugira ikintu kimwe muhurikiyemo ni byiza kuko vous allez bénéficier y'ama formation nta muntu yikwije nubone uja kuri micro abantu bakumenya kuri television ngo uri naka sono sifika kuko hari ibintu usanga utari kurakora bitari bidakorwa mu mugabo wamenyesha makuru nico gituma mvuga ati mwosanga muri ko mura bénéficier ibintu byinshi mukunguka ibintu byinshi kuko reka ndaguha akarorero siko ngaha mu Burundi ama TV online yaje après mu Rwanda mugabo ugiye kuraba somo ndavugira abanyarwanda ugiye kuraba hari ibintu abanyarwanda bakora cyo kimwe n'abarundi mugasanga abanyarwanda bashiramwe professionalisme ikomeye cyane gose nk'ibi tuvuga ngo kuvumbura siko burya byarashika kuko hari ama TV abigira byarashika ugasanga nka Kiduma aragiye mu Rwanda baraje kumuraba ama televiziyo menshi araje kumuraba mugabo nk'ubu Musanza aryamye siko umusanza aryamye ngira ngo example imwe umusanza aryamye araruhutse ubundi aravuga ati akicisha bugufi akavuga ati Kidumu mutwari numva niwo mwana twari turonse akobare ati sohoka gato mbane nishanje arasohoka ariko hari abandi ino amura ati sohoka gato nishanje acha foncera aho nyene urumva nukugira ku atenta la vie privée urumva ati oya sinsohoka urasohoka rero nusohoka ariko uwundi ukavuga ati je ndasohoka akavuga ati ubu rero nishanjije tugira ikiganiro urumva difference yari nico rero abantu baba bakeneye kugira ngo twige mbega bigenda gute two turakora bigenda gute twese dufise abavyeyi turazi imico y'abarundi siko tu ne peux pas aller quelque part ukavuga uti ukagisha interview umuntu akavuga ibintu mu barundi bitavugwa tu comprends nuko bigenda cyo ituma tuvuga tuti ama formation yarakwiye mugabo ya formation aze ari uko mwagiza hano muhurira hamwe umuntu akoze ikosa bakamya ati mbega nindi yakoze ikosa mbega bigenda gute yakoze ikosa ariko pour l'instant toi tu fais icyo ushaka nta muntu akubaza iki urumva ko bikigoye cyane gose aho nyene jewe nkajewe ku izina ryanje nivugiye ndi umwe mu bantu bavuga ati kwanza kuba hagati k'akazina muntu bwa mbere ikindi naco ndi wa muntu nsaba ikiganiro bibaye ngombwa bivaye nuko ndabikora ndakuha nibibazo ava nkagura urupapuro nibazo njenza kukubaza ibi bibaye ngombwa bwa iki ntacyo nshaka kumbure kujya kuvumbura nako kuri kubiri mpora nshigikira uko mvumbura umuntu ari ku kazi dufate Kidumu ndazi turazi ko aje vuba tumusanze airport avuye muri Kenya no ntitumuvumbura Kiduma avuye alishitse airport avuye muri Kenya ndibaza uwo muvumburo nta mukubganje ndagishigikira icyo kuko biba bikenewe cyane ko anapa ashika gasanga ibinyamakuru ni byinshi nakuciriyemo na twebwe kubwire tuzana inkuru nkora ibiganiro nk'ibi byanyu gusa je nuko ari kuri radio ndagerageza uburyo bwose
information ya mbere ikomeye nshaka kuba mbere ayitanga tu comprends no kuvuga nja kuri aeroport ashitse nkamukoresha interview ntavyo twavuganye ndamukoresha interview kuko niko kazi kiwanje nawe ni nkuko umva ni nkuko namwe bambwiye biratandukanye no kuvumbura nuko bigenze muri twese kuvumbura kagoma kagaruka muri make kuvumbura tuvuge ko ku ruhande rumwe ni kibi ni cyiza niwe wakivuze ubwa mbere niwe cyane niyo terme kuvumbura tureke kubesha kuvumbura kiraboneka kuwo batumva n'ikirundi yumvise kuvumbura karaba nibivamo arabona ivya bintu donc urarovye donc urazi nta muntu aroba ivyo yiteze urarovye uteye surprise umuntu kuko nanjye nkunze kuvuga kuroba niko nkunze kuvuga bishaka gusa kuvumbura vraiment umuntu yiryamiye no kuri cyangwa ari karirira ari kumwe n'umuntu baricaye umva si byiza ariko ushize ugasaba swata kwemere cyangwa kwanye meyo gataruka icakora icafata nico ukora ni navyo uvuze ati ngende umuntu ariko aragerageza kuja ku ntumbero nyayo iyo ni pa ya mbere kuko na jewe ndayaga cyane gose nabagutanguriye muri binyene vya TV online kuko nanje narabiciyemo nakorera ikinyamakuru cyo hanze muga narabiciyemo kunyene naje nakorera televiziyo kunyene mugari umaze kugera kuri no ntambwe nuko umaze gutahura kandi ndazi gutahura yuko bikenewe ko haza amategeko abagenga uko waraguze kamera ukagura ama machine uwo mutayi wawe ntushaka kuherera ngaho nyene urashaka gushika kwindi ntambwe ugenda uriga kubamenyesha makuru bagutanguriye ni nako ndakwera ati ndayaga cyane ndumugenzo abana bafite ama TV online bose ico cyumviro baragifise n'abatanguye batabibona uno munsi baratanguye kubibona yuko bikenewe cyane gose kuko ikintu gikura buke kigateba kigatera imbere kuko nayo mateleviziyo tubona online akomakomeye yo hanze yatanguye buke haza amategeko bigera ku rwego YouTube bahemba ugasanga umuntu arafise imodoka bivanye ku mutayi we wa TV online mu gikintu cyose ndakubwiye MC Andy nta kintu kimushobora gushika ko udafise amategeko kugenga ngo gitware mu nzira nyayo kuko ufite umwene bigenda hariho initiative ya mbere initiative ukavuga uti mbega jewe ndinde pour l'instant ico bita urumva ndinde mbega nshaka gushikahe mbega kugira nshika aho hantu nzoca mu nziriye urumva iyo shema uravuga ati ndinde ndi MC Andy nkorera ikinyamakuru iki ngomba ejo nzobe ndi kurundi gwego mbega kugira iyo shominema kugira nshike ngaha bizogenda gute uravyumva ije ndakubwira burya n'umuntu afasha cyane abantu mu association burya ntibagire ngo hari umuntu azoza ngo afashe ngo televiziyo ngwiyi kenshi bafasha abantu bari hamwe bafise amategeko abagenga bazwi bemewe n'amategeko aho niho baca bagufasha ugasanga ama seminaire muri ko murayaronka ama formation yamenyesha makuru muri ko murayaronka mugasanga akazi kanyu karagenda neza none pour l'instant abantu mukoresha ama TV online mu ubumwe bwanyu buhagaze gute kugira ngo muze murahana hano ubwenge kuko natwebwe hariyo umwe wavuze Alenova aradukurira mu mwuga ari abandi natwe turafise abo dukurira turafise ama experience tumaze kugera ko turafise ibyo twize turafise mu ishuri ibyo twize ama formation twagiye turagira turafise abamenyesha makuru ndagwe nka karorero RFM umuyobozi ni excellent ni mubona umu journaliste twicane gose ngaha mu Burundi no grand frère wacu malgré ko ari directeur wanje araduha inyigisho nyinshi akavuga ati je nk'umuntu azi ibintu byinshi by'umwuga reka ndaba akatubwira iki kora iki nuko bigenda c'est comme ça namwe bwe murakeneye yuko abahagira abantu babwira bati kora uku nuko bigenda biragira kuko no munsi nshobora kuvuga ngo we nguri kwije ntibishoboka umugabo wamenyesha makuru n'ikintu ugenda uriga ku munsi ningaza ugenda uraduka kandi tagera hishika nuko bimeze na niyo mpamvu atabantu babiri banganye uyu mwuga n'ikibaho ningazi zigenda zirarutana naco twari dahanini kinigisha cyambere dufite ibice bibiri ahanini twako dushaka mu gice cyambere tuyagire muri iki kintu ni kimwe mu bintu bindagishinga nka jewe nk'umuntu kumbure usi ubona kikuragishinga merci ndumwe mu bantu nimba je naratanga ibi bintu ne kwitangura kera muri zanzira ariko ndumwe mu bantu nicaranye n'abantu babiri umwe kuva muri Kenya undi kuva muri Tanzania ndibuka ko byanangoye cyane kugira ndo nk'uburyo bwo kuronka ubwo bumenyi ayo izo stage ndaziparticipemmo byarantwaye uburyo ko hari ruguru ahantu atanu umuryango mfise ariko ndafise byinshi nahakuye nubwo tere igoye yitere yacu mu Burundi nayishaka ubusazi bwa kuvumbura kwa ariko jewe cangi umutima amenyo mpagarira kuri cya kintu foke nimba baranyumye amategeko reka je ndayihe kumbure ntacu ubona je ndiko ndiyicira nanje nk'impanuro woma ndiko ndiyicira ko kumbure ndiko nshaka kugendera ku mategeko ndije nyene oya ntacu uri kuriyicira entre temps bwo kurigirira neza ntacu uri kuriyicira kuko uno munsi nimba hariho ababona
urabona yuko umenga kugira ibintu by'ubusaza ari byo birimye ukurikirwa n'abantu benshi enjo nawe uzobona yuko ivyo natakibanza bizoba bigifise ahubwo wewe si tu prends le droit chemin inzira nyayo komeza kuri iyo nzira cyane cyane ubere n'akarorero n'abandi bantu bari nyuma kuko ndakubwiye je ndi umugenzi uwatanguye nyene kuduza amarezo social ucumwumva wariyo twande ni Landry Promoter ni Landry Promoter n'umugenzi wanje cyane gose mugabo no kubwira ko Landry Promoter narinzi agitangura ibi na Landry Promoter buno munsi n'umuntu novuga yuko ntibasa naho basabasani n'umuntu nawe nyine amaze gutahura yuko bino bintu nkuko uriko urabivuga bishaka kuja mu mategeko babikore neza babaha agaciro niwe muntu abitahura ahubwo no je te propose là baba Isaac TV baba Buja itagote Buja TV baba DJ Fanny n'abantu bageze ku rundi rwego umanze rogera ku rwo rwego urabwa n'abantu ku munsi ibihumbi 20 uravyumva mukwiye rero kuraba mbega jewe reputation mfise gizonshikana he c'est comme ça muramaze en fait muramaze kuja hamwe muri benshi mukavuga muti twokora kuja hamwe rondera ico kintu cobahuza kimwe muje hamwe muvuga ati mbega twebwe erga association nuko itangura mbega twebwe twokora iki kugira ngo tuje hamwe turondere n'amategeko atugenga turi gukora umwe akora ibi undi akora ibi erga murahanana n'abantu erga natwebwe nuko tugira twe turavuga tuti none kuno muri ni tubona ko ariko araza mbega kuno ariko arakora kuno turabe tumushigikire suko namwe mugahana ugasanga biriko biragenda neza burya akabazo kanyuma mu gice cya mbere nogenda mbajije ubu uno munsi jewe nka MC yandi cyangwa twebwe aba presenter ba TV online twovuga tumunsi umwe turipfuje kwicarana n'abamenyesha donc n'abamenyesha makuru bose ku ma radio yose ku ma televiziyo yose by'igihugu canke biri privé mais tukicarana kugira dushobore mudufashe kumbure ubu bimwe mu vyotuma dugira kuri yo ntambwe mwoba muri prêt kudufasha ico kintu uwo munsi tukicarana tugakira ikintu gituma duyicarana hamwe tugashika kuri yo ntambwe ega n'ubu turamana gusa nuko twamana ma press conference tukamana mu ibintu bigiye bitandukanye mugabo ico cyo kirakenewe cyane gusa kirakenewe kuko ugiye kuraba twama tubiyagereka sibe wenyine bon kikibazo rakimbaye mugare kangireko kuko turakunda kwa turi kume kenshi nabo mwebwe mu TV online natwe turafise abadukurira nukwegera association z'abamenyesha makuru mukavuga muti mbega twobigenza gute kugira ngo dushore kuronka ubumenyi nk'ubwo mwe mufise pour l'instant uno mwanya mufise uravyumva nibaze ko cyo bari kintu ciza nta muntu yo kwanka gufasha mugenzi kuko natwebwe twarafashijwe je sinavutse ndi naco nja kuri micro bazungene mikrite y'ubwoba y'iradio sinavutse nja kuri micro nanje naragize umuntu malgré que je natanguye ndi enfant journaliste nkiri mutoyi ndabandanya meje université ndaza gukora ibintu vy'amaragira kuri radio mugabo naje sinashitse mvuga ibijya mvuga ku radio narize hari nafise umuntu yamfashe ukuboko none ko iki nanje ntoje gufasha undi mugenzi wanje nibaze yuko umuntu yuvuga ati twe ntidushobora kubafasha ico nticobaho mu buzima naco je nimwe mu ndoto mfise kandi ndizera neza ko bizogenda neza ndafise indoto yo kubona dukoze ikintu gituma dushika kuri wa mugambi nitwaba batatu bane batanu tukagihurizako ndisiko bizokoroha cyane kandi ndizera ko intambwe ya mbere mbona ko twobicamo nuko duca kuri mwebwe tukicarana hamwe mukaduha kumbure bijya mumaze kumenya bigadufasha neza kunga bwa bumwe tukaumva utaturimwo ntaturimwo hakaba na baje yisa pana ko hazoba ngo baje ya Ndaho TV baje ya Isaac TV ari ukuntu mengo karakwiye kujamo ariko hakajamo kandi kazina ga presenter ko mwese muri kintu kimwe umva ko bitesa ni volonté au fait kintu cyose mwamaze kugishaka mwagishatse mukavuga muti ubu ko dukora umwe wese ku giti ciwe undi ku giti ciwe reka tuje hamwe nabo bantu bafasha niho baca bazirana sense kavuga ati murafise ahantu muri reka natwe turongere twokorana mu mategeko ngizi budget dufise z'abamenyesha makuru izira abamenyesha makuru mu Burundi bose bazifise aje ni foto yiwanje gusa sino vyose birasa urumva ko ari kintu intambwe tumaze gushaka ko ibintu vy'amaradi namwe no batumira ko vyogenda nkuko nyene kuko turi mu gihugu kigengwa n'amategeko amategeko nshobora kuyarenga utegeza konforma ko bisabwa n'igihugu kandi namwe byo mu mwuga nuko bitera biza biraza aba rero intambwe yanyu mwebwe mushire hamwe kwanza iyo volonté kuko nakubare siwe wenyene MC Yandi siwe wenyene genda urondere uwo wundi abishaka urondere n'uwundi murondere n'uwundi mumaze gukira 10 je vous dis la vérité vous allez y arriver tugiye gukora conference vuba
ndabikorereko bivuzwe na ndi MC yandi nkuko ngiye kuvyiga ko nanje ga hafoke habaho amatuye abantu bamwe nabo nyene bavyumva nkuko turayaga Isaac TV cyane DJ Fanny Randy Promoter abo nabo n'abantu twaba tumaze no kubikora ku ico kintu turamaze no kumenya ushima tugeze kure nuko tumaze kuronka lo base tumaze kumenya akantu tuzoca ko neza kugira tuvishike ko neza kandi vuba murabona Imana ibahezagire tubadaye dukomeza umwuga wacu duteze n'imbere ibyo dukora merci naco tugushimire mu gice ca mbere cacu c'ikiganiro tuhagarariye ku bintu bivyerekeye bijanye na journalisme tugushimire cyane kuri iki gice ca mbere yego ndabashimiye nanje